n'ibintu bibiri rero. Uri umukobwa zigama hahandi iratahati no tushipa. Uri umuhungu yirukanga n'ifaranga. Ariko ca wiyumvira uri umuhungu w'imyaka 18 20 gaca usaba nyokibutura so bakugurira inoso y'ipantaro kwera. Bavuze ngo ni inyigisho atandukanye cyane n'aya miga y'abakuze kwa Mungu. Aha mu kwiga tuza kwiga tworohewe cyane nta kibazo, kandi ufise ikibazo manika urutoke ukibaze nta kibazo. Ariko nitwagera mu miga y'abakuze ku mugoroba naho uza kumva ufise ikibazo ntumanike, kuko ni wamanika protokoli ikigusohora baje kugusengera uzoba urwaye ibisigo, uzoba uri kuronona miga. Ariko aha hoho uremerewe kumanika urutoki ukabaza. Kandi jiyo ndiko ndakorana n'ugwaruka twiga sindababuza kuderanja, kuko kuderanja hajya kenshi abari recreation. Iyo deranjura haba harimo recreation, haba harimo kuruhuka. Turiga tukaruhuka tukagira recreation tukinjira nuko. Hariho abantu iyo ndiko ndigisha ugwaruka, je sinkunda kwigisha ugwaruka rukijijwe cyane. Urazi umwana yiyita ngo arakijijwe cyane aba yicaye mu ntebe umenga ntanyagaza, ngo aba ariko aririnda ngo ntaderanje mpwemu yera, kuko kenshi buba ari ubujyaje. Tumva ngo haleluya Yesu amen, kinyoma kabisa. Oya, ubu kubaye Imana igukoresha hageze. Ivyo urinda kwikonsantra no kwiyegeranya ngo uvugishwe n'Imana ntibibarije. Na hamwe handitse ko mpwemu w'Imana aca dufata imitsi. Na hamwe zobona n'umuntu aje mu rugo uduhungu kiyegeranije ngo haleluya Yesu ashimwe, uzugare neza. Ariko uzosanga mu gitondo yabivye yigiriye. Oya, muntu w'Imana bukubaye Imana hageze kwigukoresha iragukoresha. Ivyo urinda kwiyegeranya buba ari ubujyaje. Harabuze usanga no mu gutambuka umenga barafatanye ngo ntaderanje mpwemu yera. Injyajya. Yesu nashimwe. Amen. Nuko rero ngomba ngo tuze kwiga iri zina rya Kristo turarikunda cyane. Yesu turamukunda cyane. Nta mpamvu yo kwiga ivyiwe twashishwe, twababaye umenga twagowe. Tuvyiga neza turyohewe muri relax. Twanezerewe cyane. Kandi iyo wanezerewe cyane, wize neza unezerewe, n'icigwa cinjira bien. Hajya umwana atigera deranja mu ishure kenshi ntamenya. Karacamwe ukaderanja mugabo ukibuka kuri mu ishure ukongera ukaba umwigisha ariko arigisha ukaba attentif. Ariko azobona umunyeshuri aguma ngo mu ishure umenga arasinziriye. Wapi kabisa. Mwebwe rero iyo dukizwa nk'abajene, twe ntidukizwa nk'indyarya. Oya, tubibamwo tukabibamwo bitunezereye, tukabibamwo nk'uko tungana. Amen. Amen. Nk'uko mpora mbabara amagara korale y'ugwaruka mu kuviyo mu ntebe ukamenga mwaramaze gusaza. Cyane none bajya abana bavutse basaziye mu nda. Tiduhaye kaze korale y'ugwaruka mu gutera korasi. Asoko y'amaraso yawe
kaharigw'ivyaha nashima Yesu kubwayo. Urabona iminota ukoresheje kugira ngo ushike ngaho, none nyokuru nawe azokoresha ingaho? Ivyo tuvyemerera amakorale y'abakenyezi baba bisaziye mu kuva hasi akumva imitsi iravuta gasubira hasi, bajya turabarinda. Ariko mwebwe korale Rwaruka akivuga gusa ngo tubahaye kaze yateye korasi mwahagurutse mwaje. Mwebwe ivyo guhagarara mwarabyize, nta bantu bapangira guhagarara, ugasanga korale iriko ipangira uko bahagarara imbere y'ishengero. Kajya kabara kamara amazi, muraririmbye imyaka 2 mutaramenya guhagarara, none muzoca mubimenya ryari? Mweho muba muzi abahagarara imbere, abakurikira n'abakurikira, ivyo ntaco muvyigisha. Abavuza instrima mu bajene bafata game, uwa keyboard arashika agafata game, n'ibitari vyakurikiye nta kindi. Basanga uri kura bamumenga ntabona tushe, azunguruka agosha droite afyonda mabutazu bisasikwa. Gushika ubu nturamenya keyboard kweri ngo umenye gamu kuyifata mwaririmbiyeko, ngo umenye ingoma yawe uko yitwa ko zifise amazina. Ururirimbo rukarinda ruhera kiriko arafyonda arondera ingoma. Sava nuko rero tuza kwiga muri Relax. Ntawe nkeneye akijijwe cane. Oh, haleluya Yesu, amen. Uco mupfomati fao era neza navyo ngaho. Haleluya, amen. Irekere yasiraheze yatwakumba tubanze tugire pause. Oyiheze iraheze. Musavyi w'Imana, ndababwira igihe Imana mpagurutsa kugira ngo mvugane no Rwaruka. Haraheze igihe Imana yambwiye ijambo rikomeye, irambwira ngo haguruka umbwirire Rwaruka kuko bagize ikibazo gikomeye. Ngo Rwaruka iyo binjiye mu rusengero bava muhira banezerewe, ariko ngo bamaze gushika imbere y'umuryango w'urusengero bagaca bahindura bakababara. Ngo kubera iki? Ngo bamaze kumva ku isi yamaze kurambirwa n'imyifato y'Urwaruka, ngo baca bumva ko abantu batakibizigiye, ngo n'ishengero naryo ritakibizigiye. Ngo binjira rero baziranya ayo magorwa kw'ishengero ritabakunda. Ico gihe acarambwira ngo nico gituma mu ndirimbo zabo nyinshi ngo baririmba indirimbo z'intimba. Ngo uzosanga akunze kuririmba ngo uzoza ryariga mwami ngo udukure muri ino si. Ngo suko baryohewe biteze ko boja mwijuru, ariko bavuga ngo n'ahandi tubayeho nk'abagowe, uzoza ryari ngo turonka agahenge. Acarambwira ngo haguruka genda ubabwire ko ndabakunda cane kandi ndabafise kw'ivyizigiro. Imana ibamugisha. Ico gihe yampaye ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice ca 29 ku murongo wa 11. Niyo majambo Imana yampaye ico gihe ngo shira Rwaruka ngo bamenye ko bari imbere y'Imana ibakunda cane, ibafitiye kazoza gakomeye. Yeremiya 29 ku murongo wa 11 handitse ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko nije Uhoraho mbivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Naya majambo Imana yampaye ngo nshire Rwaruka. Ngo nejo bundi muze mumenye bana turabakunda cyane.
n'ikimenyamenya murabona nta wundi mugwi wakoranijwe ariko umurongozi yumvise ko yokoranya ugwaruka. Abakozi b'Imana bakunda ugwaruka kubera iki? Turabizi mweho mumeze nk'ingemwe ziteye mu matuta ziteguye ejo kuzohava ziterwa. Ni mwebwe bakozi b'Imana, nimwe muzodusubirira mu bikorwa, ni mwebwe bakozi b'igihugu, ni mwebwe ngabo z'igihugu n'ingabo za Kristo. Murumva rero utobakunda yoba atazi agaciro kanyu, yoba atazi ico mumaze. Muzobimenye rero bane, turabakunda cane kuko tubafise ko vyinshi muzokorera Imana mu gihe canyu kiri imbere. Twebwe aha turiko turagenda, twebwe turiko tugenda tubabisa, namwe muriko muraza. Aha bamwe hari abageza imbere y'izi ntebe bagira bicare. Nuko bimeze, twese twabayeho tutazi ivyo uko bizogenda. Twagiye twisanga igihe kigeze Uhoraho yaramaze kudushira muri ayo mabanga. Kandi nizeye ntakekeranya muri mwebwe hari abana basanzwe bafise amasezerano akomeye cyane. Woshobora kuba waranabibonye mu nzozi ntumenye ivyo ari byo, ariko bafise amasezerano akomeye. Amajambo no munsi tugira twige mwebwe niri jambo rivuga ngo menya agaciro kawe. Niyo teme tugira tumara umwanya turiko turiga ko nawe menya agaciro kawe. Ijambo ry'Imana ryerekana umuntu uwo ari we. Sino kwinjira ngo nje mu cigwa c'umuntu kimara igihe kininiya cane, ariko duce ko gato. Umwana w'umuntu yaremwe n'Imana, Adamu yaremwe n'Imana, kandi niwe dukomoka ko twese dukomoka kuri Adamu. N'abiyera n'abirabura bose bakomoka kuri umwe. Nta gihe Imana yaremye uwera n'ikindi gihe yaremye uwirabura, oya, twese dukomoka kuri umwe. Kuko n'ikimenyamenya uwera afise umutwe nk'uwo gwawe, n'amaso ni nkayo, n'ukwiyumvira hajya ni nk'uko kwiwawe. Nabwiye abantu Imana yancapiye umunsi umwe igicapo inyereka uko abantu babayeho mw'isi. Igereka umurongo ukikama uri horizontal ugeze hejuru ukaduga n'ahandi umanuka. Carambwira ngo uko niko abantu bose bameze, bose batangura kumwe, kandi abantu bose bavuka ari bijuju. Nta ruyoya rw'urusava rubaho, nta ruyoya ruciye ubwenge ruriho, nta n'ikijuju c'uruyoya kiriho, bose bavuka ari bijuju. Nagomba avuke ku mwintellectuel avuka ari kijuju, nagomba avuke ku utize bavuka banganya capacité intellectuelle imwe, n'umuzungu avuka ari kijuju. Muranyumva? Bose rero intango ni imwe. Bagenda rero barakura bakurira mu masosiyete n'ibitandukanye. Umwe azokura kora ku matushe ya ordinatere, uwundi azokura afise agacupa agiye kuvoma, uwundi azokura afise inkoni ariko arashorera impene. Bose n'abasava, kuko umuzungu yakuriye kuri ordinatere wo muha inkoni ngo aje kuragira inka, uyibonye acako minduru agatabaza ati igikoko ntawegera igikoko. Ariko kabona umwana muto y'umurundi afashe inka ariko arahanagura, muzungu ariteye ati kirakurya kirakumara toya, iyi tuzinanye kuva kera. Umva ko nawe tiwenterija ufise ico umurushije. Hajya rero vyose ni bimwe, bivana naho umuntu akuriye n'ivyo akuriye, vyose ni bimwe. Hajya hanyuma caranyereka ngo uko niko abantu bose babaho. Hanyuma mu nyuma haba iherezo ryabo. Abizeye Imana bageze ahantu bakayimenya, hasa ngo nko mu mayira abiri. Abo bamenye Imana baca bevoriwa baduga baje iyo Kristo yaroye, ariko ngo abatayimenye bamanuka baja mu mahonero.
uko ngo niko ubuzima bw'umwana w'umuntu bumeze mw'isi. Iherezo ryabo ni iryo, inzira zabo zihera gutyo. Uwamenye Imana ahereza aduga, utayimenye ahereza amanuka. Muri ico kiringo rero umwana w'umuntu, umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Sinzi usomye hariya mu cete ca mbere c'Abitesalonike niba ntihenze 5:2-3, havuga Pawulo ariko aravuga ngo kandi mpwemu n'ubugingo n'imibiri vyanyu bizigamwe, ngo bize bisangwe bitagira umugayo ho mwamazozira. Umuntu agizwe n'ibice bitatu, agizwe n'igice c'umuntu. Twe murazi gituma ajya Pawulo yatanguye impwemu n'ubugingo n'umubiri, nuko yari muri mpwemu gihe yabibwiye. Ariko twebwe abana b'abantu yari kuba nka Pawulo, umuntu ari kuvuga ngo kandi imibiri yanyu n'ubugingo n'impwemu bizigamwe. Kuko umwana w'umuntu duhera ku biboneka tugaheza ku bitaboneka, ariko Imana ihera ku bitaboneka igahereza ku biboneka. Imana nishimwe. Twebwe duhera kuri lo palpable tugahereza ku kintu tutari butushe, kuko duhereza kuri dute kuco tuduta. Ariko Imana kuko izi ico tuduta ihera kuco tutazi igahereza kuco tubona. Haleluya. Soyez attentifs mes enfants. Tugomba twinjire kuko jiye ndiko ndigisha miga nkaya ndabagirira n'amarevision y'ivyigwa byo mu ishuri. Nico gituma mvisa miga nkaya zanaho wandika, kuko bizogufasha, ibimvuga bizogufasha. Uzosanga no mu masiyanse mwiga mu ishure birimo ndaguhaye amanota. Ico gihe rero umuntu l'homme agizwe n'ibice bitatu, agizwe na le corps umubiri, akagirwa na ame, akagirwa na esprit. Muri iki gice ca ntaco ndabivuga ko kiriko amadirisha 5, les organes de sens. Mu gice ca ame harimo ibice ngira birenga 5, niho hariyo volonté, hariyo intellect, donc le raisonnement, la raison, niho hariho la volonté, niho hariho la décision, niho hari ordre esthétique. Ivyo kubaziga les sciences humaines, surtout la psychologie, muzovyiga. Haca haza iki gice rero iki ca kabiri l'âme, ariho bita ngo ubugingo muri Bibiliya, bifatiye kw'Imana ariyo yashize ubugingo muri Adamu dans le corps, imuhumekeramwo ibimushiramwo ubugingo. Nico gituma ivyo bitatu binasangiye, birafise ahantu bitandukanira. Umubiri, le corps est charnel, yawubumvye mw'ivu. Ubugingo ntibupfa, l'âme ne meurt pas, c'est immortel. Ubugingo bw'umuntu ntibupfa. Nico gituma Mungu apewe sifa. Nico gituma tuzozuka, umuntu wese akazuka uko yarari. Tuzozuka dufise ishusho, kuko ishusho nibumba nta ngorane. Imana biroroshe gukura ivu, naho amagufa yose yozoba yaraheze. Iryo vu riroroshe kubumba, igacishiramwo ame. Ame igacizana la reflexion yuko umuntu yasa, umuntu akongera agahagarara ari wa wundi. Bamuturira amagufa, baturira ikiziga, caribwa n'ibikoko, cosangukira ku gahinga, nta kibazo, ni ivu. None ivu ryose bazorikuraho barimare? Ntibishoboka, bizogumaho. Nico gituma Imana itazobura aho ikura abantu bapfuye, kuko ni iryo vu. Turiko turabahamba tuvuga ngo wavuye mu ivu usubiye mu ivu, ubaye ivu, ntubizongere igukure mu ivu. Sava? Ico gice rero nico ki ame, niwe muntu. Iyo tuvuga umuntu tuvuga ame.
tuvuga ubwo bubiko ubugingo, hagaca haba igice cyitwa esprit. Esprit ni iki? Ni igice kitagabwa n'umuntu, ni ubumana mu muntu. Muranyumva? Esprit n'ubumana mu muntu, ni imana mu muntu, ni relation hagati y'umuntu n'imana. Nico gituma esprit n'ubumana buri mu muntu. Kandi kubera esprit, iyo umuntu yakijijwe, impwemu yiwe ikaguka ikabukominikana neza n'imana, abasigaye atari umuntu gusa, yuzuye ubumana. Iyo ni siyansi. Ariko ko mwaje murugwaruka, mba ngomba ngo tuvyinjiremo, kuko mpwemu w'Imana ni wabazi azi n'ingene abagirira, kugira ngo uzomenye uko wizigama, umenye igice kimwe kimwe cyose ukuntu kizigama. Umwana w'umuntu rero, umuntu arafise agaciro, kuko yaremwe atandukanye n'ibikoko. Umva aho bitandukanira. Igikoko gipfuye kiba giheze. Igikoko kirafise umushaha, kirafise ame. Ikintu cyose gifise inyama kirafise ame. Écoutez-moi, nkurikirana. Ariko ame y'igikoko aho itandukaniye n'iy'umuntu, igikoko gifise ame mortelle, ipfa. Ariko umuntu afise ame immortelle. Nico gituma igikoko gipfuye kiba giheze, ntikizozuka, kuko ame immortelle y'igikoko kirapfuye kiraheze. Nico gituma hari abantu batazi ivyo bagira, azokubwira ngo wishe inka ngo ubusa n'uwishe umuntu. No, abandi ngo ntuyice, gurumva agira kerera inkoko akabanza kuvuga amasengesho ngira ngo yohakwe kwisonzesha, ngo mana ngo aya maraso ngurabona ngo ntaza nkore. Nta maraso y'inkoko azogukora. Karya n'akaboga wekerera wihereze vitaminire vyaheze. Ntiwiriko urata umwanya ngo ihave inaguruka uyihombe, ngo uriko urayisengera ngo wikure kw'ico caha. Nta caha ukoze. Niba uyiriye utayivye, nawe wowe uyivye ntuzagirwa n'amaraso y'inkoko, uzagirwa n'icaha co kuyiba. Sava? Oui. Nico gituma nta gikoko na kimwe kizozuka. Ariko umuntu kuko afise ame immortelle, uwo ari we wese azozuka, kuko impwemu yiwe itigeze ipfa. Banze muhekenyere neza mwumvise rero aho bihagaze kwa kuzuka kw'abapfuye, kuko ntibigeze bapfa. Hapfuye umubiri, mugo umuntu nkame yagumyeho. Vyo sinobibandanya, ikindi cigwa kirekire cyane, nzogaruka tuzogihera heza. Mwe muzoze murabika uko twiga mubika, ninaza muzoza munyibutsa ati twari tugeze ngaha mwana, twari tugeze ngaha. Ninagaruka muzombwira ngo ujya munsi duherukana twari tugeze aha. Uno munsi nariko ndavuga rero ngo tugira turabite mivuga ngo menya agaciro kawe. Umwana w'umuntu rero arafise agaciro, kandi ako gaciro karatandukanye ku muhungu n'umukobwa. Burya umuhungu n'umukobwa si bamwe. Aha rero tugira twinjire mu cigwa, tubigendeko neza, bien bien. Bien bien. Burya umuhungu n'umukobwa si bamwe, n'agaciro kabo si kamwe. Imana ishimwe ko hajemo n'abavyeyi baradufasha, turafasha kugira ngo icigwa tucinjije bien bien. Kantangure ndababaze, murishura nta kibazo yasi yamigani, numvise ko namaze kubitandukanya. Aho urishura uri libre nta kibazo. Abahungu n'abakobwa namaze kubabwira ngo agaciro kabo si kamwe.
mbega agaciro k'umukobwa nakahe? Duhere ku bakobwa. Good. La valeur d'une fille. Nibihe biranga agaciro k'umukobwa? Ibintu vyerekana tujya mukobwa arafise agaciro nibiki? Mutevye kubivuga abahungu barabivuga. Niko je ndabona batanguye ati komeza mwana. Turabivuga nta kibazo. Nabasomye ku mazi ati komeza muta, komereza nyene twumva. Agaciro k'umukobwa. MFI bakobwa murakoze cyane kuko mwase kubesha muri abakiriso. Uba abana buno munsi umuhamagaye ntiyitaba. Mugize neza muvuze nk'abanyakuri. Ubu mwana buno munsi umuhamagaye ntiyitaba. Shantarewe Shanta nzubonaje ngo aho wahereye wo manga ngo ntiwobwira. None muko aha naguhamagara uri ngaha ngo nyarutse umbwire canke nigire. Uba abana ntibitaba. Muzorabe no mu miryango uramuhamagara ukabona arashitse. None kutanyitavye ngo nyarutse umbwire. Ngo none ngo vyari biki? Vyari biki? Ire gucubura n'icuvuga. Irega umuntu uhamagaye ashitse imbere yawe urabura ico umubwira uravye kwaje. Bawahere ngo je numvise uguma wo manga ngo none mbwira. Yakazeka. Ngo kandi utebeje ndigiri. Cugira ati mama muko kugira ngo genda. Ugati turagowe. Bona abavyeyi ngo turagowe. Agaca hamagara kandi gatoyi. Ati ngo ngutume mwana. Uwundi wewe mbona arampakije. Bahungu numvise. Oya nivyo nukuvuga ukuri imbere y'Imana kuko ntiduhendana. Abana ntibacitaba. Muga ntaca ahandinda nza guheza twagororanye tu. Aha turagorora kuva ku mushatsi gushika kugwara gwino. Niko je nkora miga. Aha duheza vyakunze. Turabakozi b'Imana. Wewe mupfe kumurikirana gusa. Ariko hajya muri signe de politesse. Mu bintu bituma gukundwa haba no mu muryango nuko wifashe. Mama ukamwitaba n'ingoga ntacu uzomubura. Ariko ugateba mama kumwitaba s'il vous plaît ninjya yagira guharaza ibika. Kubera kutitaba gusa. Hajya ntimuzi ukuntu muhora mukwiye gukura ibintu ku bavyeyi. Mwitabe n'ingoga uzurara. Ntaca kwima. Ico uvuze cyose ti mama naje. Sabwe mama. Wopfu muteba gushikaho muga yumvise ijwi ko wamwitavye. Tinone kutaza tindaje mama. Tariko rateje tarutwe naringikora tini mumbwira. Ntakubesha ico uzomusaba cyose azogikuba. Ugomba ucumusabiraho nyene tariko mama nagomba nje gutembera kwa ntutse canke turafise akabonano n'abandi. None ngende. Sawa mwana genda ubanze ukora iki ni wagiheza ucugenda. Ariko utamwitavye. Bakobwa? Yego. Agaciro k'umukobwa nakahe? Sa? Preza? Wewe uri umukobwa? Umuhungu avuga ijwi ritoyi yaciye yibaza ko ari umukobwa. Bakobwa? Comment ça va? Éveillez-vous. Agaciro k'umukobwa. Ndababwira ikindi kintu rero. Mu buzima. Imisi yose ubajijwe ikibazo uze wishure.
upfumu wishura ibitari byo. Mbe mwari muzi igituma abana bo mu ya mbere bamenya? Kimwe guteranya kimwe ni bibiri. Ninde yoduha inyishu hajya? Bose barahaguruka. Bose jewe mwigisha jewe. Gaca umubwira ati wewe. Kagaca kitwengera kakiyicarira. Kandi aho muri psychology de la umwana yishuye. Kirazira kumugoronda, kirazira kumubwira ati urakoze mwana. Uwundi kandi ntikongera kumanika. Gaca kumviriza neza inyinshi yariyo. Kandi ico gica cinjira neza mu bwenge bw'umwana. Gaca karabugira yishure. Kimwe guteranya kimwe ni bibiri. Mukomera amashi. Shavuga ati nanje ejo bazoyankomera. Kandi uciye ukabaza ati kimwe guteranya kimwe ni bingahe? Kimwe guteranya kimwe bibiri. Mu buzima uze wishure. Nagomba mbwira abana banje b'abahungu, kirazira kutishura ikibazo umuhungu. Kirazira. Kuko uri umuhungu utegerezwa gukurana education yo kuhangana n'ikibazo cyari cyo cyose ukubita ku mutwe. Kandi waramenyereye kwishura ibibazo bizokubamwo education. Nta situation nimwe izoba imbere yawe ubona ko ari infranchissable idashoboka ukubitako tijovese. Kirazira rero uri umuhungu babajije ikibazo ngo ubude tanga inyishu. Bakubwiye ati 1 plus 1 égale combien? 4. Kandi ukagivuga atete wote 4. Ati okay. Sicho ucu wumviriza riri cyari cundi ati 2 plus 1 égale 3. Ico kintu kikunaniye uzorinda upfa utacibagiye. Naho wari uhagaze n'uwacishuye wariwe ntikizova. Ariko wa mutinya kwishura ntuzigera uca ubwenge. Sava? Bahungu? Oui, très bien. Niho muri? Oui. Bako, agaciro kuko. Fugufu muvuga ibitari ibyo. Bafu. Kandi muri kumwe n'abasaza bandi mutinya abandi. Harimo abafiyanse ngaho. Nawe bari umufiyase wawe none ari kibazo wishuye ugira caguheba ngo nuko wishuye. Azoba yari fake. Umvirize. Kandi mbonye uderanje nca ndamubaza. Amen. Mwavyumvise mwese? Je ntavyo numvise. Rero bana je ndababwiye. Ntagira ubaha mikoro? Oya. Ejo muzoba bigisha mwigisha abanyeshuri amajana 2 mu ishuri. Nta mikoro barigera batanga mu ishuri. Utegerezwa kuvuga gose bakavyumva. Namwe aho muri ko muraja kwigisha. Utegerezwa kuvuga ino tukakumva naho buri nyuma. Ega niwe mwarimu uri kuratwigisha kandi duteza kumenya. Azero umwarimu kwigisha b'imbere gusa bariya ntibumve. Uramoka nyene nuriya mwana w'inyuma akumva ivyo uvuze. Nta shure nimwe barigera batanga mikoro. Nta niyo bazotanga. Mafi. Urakoze mwana. Ndababwira ikindi kintu. Muhore mwumviriza aha ndabibabwira byose mwe mupfe kuteka. Ko Imana bagiri ubuntu mukaza. Muraza kumenya kutaziriye ubusa. We utekane gusa. Hariho ikindi kintu mu buzima. Mu kwishura ubajijwe ikibazo ahantu hakoraniye abantu benshi. Niko ndabigisha les signes de politesse. Indero. Mu kwishura mu hantu hari abantu benshi ubanza kuraba imyaka ufise. Usanze aho hantu hari habakurusha imyaka uca wishura uhagaze. Muravyumvise? Ariko uri kurakoresha inama naho hoba harimo abakurusha imyaka
uremerewe kuguma wicaye kuko uburi umushefu niwe ububaruta bose kuko ari we wahawe ijambo. Mugabo baguhaye ugomba kwishura, ubanza kuraba abo bantu bicaye aho imyaka boba bafise. Ubonye harimo n'umwe kurusha imyaka uca uvuga uhagurutse, niyo signe de politesse. Ubonye gusa abo bose bicaye ngaho ubarusha imyaka uremerewe kuvuga wicaye, zo ni signe de politesse. Ico kiradukurikirana aho tuja hose. Nico gituma hajya mu gusenga Imana uwo ari we wese ahaguruka kuko Yesu ntawe umuruta. Hajya ntimwari muzi ico tubigiri. Ntuzi usenge wicaye, imisi yose uzohaguruke kuko nuwo guhagurukirwa, hejuru yiwe nta wundi. Sava. Yohana yamubonye ngo afise imishatsi yera, kijya cari gifise ico kimaze ngo il est sage, ntawe umuruta, niwe le plus sage. Hajya mu byo Yohana yeretswe harimo amabanga menshi cyane. Il est le plus sage. Aramubwira ngo Yohana, ndazi murimo mushaje, ndabaruta mwese, jewe yose ni blanc. Il est sage. Kazobona umuntu amaze kumera imvi uzumwubahe, il est sage. Ça va mes enfants? Ça va. Uzumwubahe, il est sage. Nukumuramutsa for respect kuko arakuze, il est sage. Agaciro k'umukobwa mwari muzigo ndabihebye ngo nukwizigama, niko bavuze ntuzi, no kwirinda. Merci. Wizigama iki, wirinda iki? Gaciro k'umukobwa kubita kwico nyene. Oya, oui ma fille. Oui ma fille, oui. Vite vite. Jewe kubwanje novuga ko agaciro k'umukobwa ari kubaha no kugira urufasoni. Kubaha no kugira urufasoni, très bien. Uwundi vuga kijya nyene. Aha turi mu miga iwacu, pas de problème. Ndabwira abahungu babiba bavugi, nje ndabona avuga ati vuge n'ahandi yo twe tutaje. Agaciro k'umukobwa, sa valeur. Kinuvuga ngo iki n'agaciro k'umukobwa. Sava. Daba imbere mumureke babwire. Ukomera amashi. N'abandi bavyumva ariko baguma nako gaciro k'umukobwa. Recréation iraheze, ndabino usugi, la virginité. C'est sa première valeur et irremplaçable. Ugataye urataye, c'est fini. Nico kintu c'umukobwa afise nka valeur première, niyo trésor. Ategerezwa rero aho kwirinda vya bindi umukobwa avuga ngo kwirinda kwizigama. Ikintu ca mbere azigama nico, la virginité, ubusugi bwiwe. Kandi ico si umukobwa gusa, n'umuhungu babihurirako. Niko gaciro kiwe ka mbere. Kubera iki? Cha kindi bavuga ngo arizigama kirinda abahungu, hajya kijya nico yariko aravuga. Aragisha hirya, sukwirinda abahungu nkuko yakivuze ngo ntimuvugane, nukuzigama agaciro kawe. Kuko igituma ariko gaciro k'umukobwa, toute sa valeur itekereye ngaho. Son amour, urukundo rwiwe rutekereye ngaho. Ibimugize byose bitekereye aho. Na sa vie spirituelle
itekereye ngaho. Burya iyo umuntu asambutse ngaho akiri muto aba asambutse nyine, aba atagaciro, kandi nawe ubwiwe ariko aragenda arabimenya ko atagaciro agira. Muticwe gumya, zigama, ntaguhende, abagomba kugutesha agaciro. Agaciro k'abahungu nakahe? Eme garso, eme fils, oui mon fils. Agaciro k'umuhungu nibyo icyo ahurira ko n'umukobwa n'icyo cy'ukurinda ubusugi nawe nyine. ubusugi bwiwe. Ikindi cya kabiri ni ukuba umuntu ahagarara ku ijambo ry'iwe yavuze by'ukuri atari iry'ikinyoma. Ni uguhagarara nk'umuntu ashikamye, nk'umuntu nyine azi icyari umuhungu, ngo umuntu azi icari ko ararondera akakihagarara. Akandi gaciro neza k'umuhungu nakahe? Neza agaciro k'umuhungu nakahe? Eme fils, udwe tuvu, oui. Kurinda, oui, lo bravo, naco kirimo. Nibaza ko kuri icyo bavuze cya mbere cyongera ko umuhungu agaciro kibara kuri inyankamugayo. Inyankamugayo haba harimo ivyo vyose. Oui. Ça, la responsabilité. Kumva ko ari intwari, ibintu vyose ari umuntu akuze yizigama, qui est responsable, ibintu byose abishira ku murongo bien. Kindi mwavyumvise, uzoba umwarimu, bose bazoyobekwa n'ukuntu. Afise courage, umwete. Bakobwa, vuga agaciro k'umuhungu ko murakazi. Ivyo byose bivugishije, hari ikintu batavuze, kubitako nta kibazo, kuko iyo turi muri ano miga ntidutinyana, nta kibazo, ni basaza bacu, ni bashiki bacu, pas de problème. Bakobwa, agaciro ugomba uvuge ati agaciro k'umuhungu ni ukuba atunze akayabo. Mbere k'umuhungu n'agafaranga. Wabonye babakobwa ko haciye bakoma amashyi bose. Bijya byose mwavuga by'amaresponsabilite, by'amakuraje, by'ibiki bamaza kuraje. Uri umuhungu ahari vide nta gaciro ugira. Mwanyumvise bahungu, ahari vide sans valeur. N'ibintu bibiri rero, uri umukobwa zigama hahandi iratahati no tushuka, uri umuhungu irukanga n'ifaranga, kuko murabona uko bimeze. Ukiri mutoyi so na nyoko barakugurira ibutura n'agapantaro nyene mungana, ariko ca wiyumvira uri umuhungu w'imyaka 18, 20, gaca usaba nyoka ibutura, so bakugurira inoso y'ipantaro kwera. Nukuvuga ugize 20 utaragira n'uruhera rw'iwawe wironkeye uraha, tiwe sans valeur, uri umuhungu utagira agaciro. Ntiwigangaze, oya agaciro k'umuhungu si ukwambarira ngaha ngo arazikoroye.
zitagiramo n'igihumbi nta gaciro ugira. Nzanye na kera bahora bavyonona abahungu bari hano, agakata itafari agaca ritekera byarabayeho, agaca afata urushato rumeze nk'ingodo agatekeramwo itafari yaconze, ngo afise inoti rero agaca agenda ukuguru kwamugaye, urumva yabitunyigera hari. Nico gituma abahungu bacu iruka nihera, tumucuruzi ivyema muguronke n'amafaranga 1000 yiwawe avuye yiwawe wironkeye gushira. Nuzo kwa munezerewe gusa nayo papa na mama baguha, rondera gwawe. Aha ya migi yatangurana n'uburuhuko mwosubiyeyo mwatunze, ko nababwira nti genda wambara ubucoce guje mu matafari urondera ifaranga ry'iwawe ushira. Mwe ntimuzi abahungu ndazi benshi barabizi, amafaranga ya mbere uronsa avuye mu byo wirondereye s'il-vous-plaît araryoha. Urumva ko ubaye umuhungu kwera, kagurisha ukabona uraronsa ifaranga ry'iwawe ushira, urumva ko ubaye umuhungu kuva uwo munsi. Ego kwera. Twakunda kuvunjisha tukarondera ry'amashasha zikeba, afuma banamajana zikeba. Wawe wigurishirije utwema, wifyaturiye amatafari bakaguha, wakoza kandi gakogwa bakaguha, ukaronka yiwawe. Ayo mahera wayajutevye gasabira ko nayandi ryarinduka rigubu, ryaguma wa muri gendano uhindura impuzu ugumizamwo. Niko gaciro k'umuhungu. Ukazobona umuhungu yicaye kwirigara, uzoca umenya tuwe yarononekaye. Ariko aho bibereye ingorane, aba yicaye kwirigara, yicaye n'abandi bahungu ngo zigonge zige inki, urabona ngo zige n'utwanywa rero agaca. Usima abana abahungu ataco bamaze, usanga utwanywa tureture. Wewe ico yihutira no guconga utwanywa, yama muri saro aconga utwanwa, sanga utwanwa tudukurubire duconze n'utunda careka nk'ihene, kabona rero aguma aduharura ari kwirigara ngo cuzirya rero. Ariko uko yicaye kwirigara akora kuri nyatuntu, ubwanwa se amashuka tuzoconge ngo utumwanya, ubwanwa se amashuka, ubwanwa busigura ikindi kintu. Kurako gira neza kuko se amashuka, nuko ugasanga uwo muntu yaduconze bacapamwo n'indome. Hari ubwanwa bw'abarya buzobonamwo indome. Sa twanywa tw'indome n'utundi agacareka. Bajya rero bareka tujya twanywa, aranka ko tuvumbagara, aguma dushiramwo amavuta akwega. Uzoronka umwanya gukwega utwanywa no kurondera ifaranga. Uzoza mu gipondero c'idongo kugira ngo vyature n'utwanywa duhave ducafura. Mugabo rero uko rero yakicaye kwirigara ngo zigonge, aba mu gukura kidoga asanga yakuze. Kaja yumva ategerezwa kurondera umugeni, acava hanye nagaca agenda ngo zigonge. Uca yumvira umuhungu aje kukuresha akavuga ngo muzigonge. Kosa kamara amazi. Ati mademoiselle, ngurabona ngo nakubonye ngurimo nziza zigonga.
nkora mbabara nkabona umukobwa nawe nyene agize ngwe nukuri uri umukobwa urubahutse kwera urashitseko yewiyizi kwera aje ati zigomba uzoce wigira inyuma ati shita ugira ungubite ngo yangu urabona ngo twebwe Jesu uko kabisa be mwihagarara ko nk'abantu b'Imana Yacaza ngo ndakureheje ntibazi n'ingene bivugwa kuko yakuriye kwirigana suko bivugwa n'amaveruwe ntayo bazi gire ntayo bazi kuko yamye muri zigonge gusa mugaje usanga umukobwa ntanka ngo ndemeye wemeye iki none muzoca muja kuba hajya kwirigana kuvyemeye kwakureheje muzoca mubaho muzoba mukwirigara mwese muzigonga ihagarare ko bakobwa aje agatangura kuvuga amaveru bayungikanya ati sava reka tuje gusenga cumutohoza kuva hasi gusika hejuru gira ngo ejo niyagaruka ati sanovapa mugabaje muhurire mwibarabara ngo ndakureheje ngo ndemeye wemeye abahe sava yiviriye kwirigara ngo sava wisava wemeye iki muzoca muja mukutohoze za mukobwa ujya muntu yakureheje uramuzi ntagira haba hajya nyine kwirigara menya agaciro kawe ejo uzogira ico uvamwo kuko wabaye uw'agaciro no mu gikorwa c'Imana mwabonye ko bose batarongoye amakorali hajya mwarimu ntapfu wahaye kurongora korali wopfa kuyigara ngo zigonga agaca kubwira ngo genda uteguze korali iyo korali yo banza aba yarakwize kuri umwana w'umwete uri umwana wizigamye uri umwana w'indero uri umwana koko afise kazoza akabona kuguha igikorwa tigenda mwana genda urongore bajya abandi bafashe mu ndirimbo uzumenya agaciro kawe nk'umuntu w'Imana uzumenya agaciro kawe kuko uyo wabaye uw'agaciro uzibera agaciro ubwa mbere wewe uzitera iteka wewe nyine hanyuma uzobera agaciro ishengero ry'Imana turakeneye ko mubaba agaciro kandi uzobera agaciro inzu yaso erega abavyeyi bakuvyaye barakeneye kumvira aha ko bavyaye umwana w'agaciro umwana w'indero nta kintu gihora kinezera nk'umukobwa aciye mu ishengero mbona abavyeyi aho yicaye abaryohewe cyane n'abandi bagenzi biwe bakamukikiza kabona aranezewe cyane ahagurutse mbona abapapa iyo ahagurutse kuvuga ku mukobwa wiwe ate tugira amahoro uru rugo watumbeye hajya uraruzi mbega uwo mukobwa wasavye uramuzi wari niba ari uwo wewe kugira ngo umumpure ko biragora urampa kabona umuvyeyi umuhungu uti ntabara musavye ndumusavye nsabisha mfasha
nawe umukobwa iyo ari hirya y'intuze ati wi murabona yego yego arinze agera ahantu ngo basi ngo nta kundi ndi bugire ngo kuba ndamutakaje nta kundi kuba umuntu waye. Hari n'umuvyeyi acarira kubera iki? Yari umwana w'ikimazi mu rugo, yibuka akamaro yari amufitiye mu rugo, kabona umuvyeyi araritse, uze ngo nta kundi sindi bumureke ngo agume muhira si vyiza, ariko kuba umuntu waye basi zana rero saba. Umukobwa w'akamaro arasabwa arakobwa, harya niwe umukobwa niwe yikwa, uri kiwerewere ntukobwa, ariko uri uw'igiciro baragukwa. Yego baragukwa. Muguzi hari uwo harya abavyeyi batanga bamwikura, zana yuzanye yose ati sawa ntaco muzobana, ibindi tuzozenga Imana. Agira honye nini nabona maze yindu Imana izobina abantu, kuko aramuzi uko yakuze. Ariko iyo ari uw'agaciro kuko niyo aje kubibwira mama we ati mama nta kundi ngomba ngeneca umwana, turakura. Umwana w'agaciro mu rugo ntakura, aguma atarakura, kugira ngo nyina baramugumiza hafi, abaramufasha teka mwana erega we nturakura ntavyo woshobora. Ati none mama, none sinavutse, sinumvise ngo navutse umwaka umwe na ntuze, uwo numaze kubaka afise n'abana babiri. Tego mwavukiye rimwe ariko we nturakura, toya mama nundeke. Shagenda kwa seti erega wa mwana. Kera hari ikintu caranga umukobwa mu rugo, kugira ngo umenye ko hari inkumi ikuze mu rugo, hari ikintu cabibarangira. Yakora kakare mu gitondo abavyeyi bataravyuka, agakubura gushika hariya kwibarabara, uhaciye yacamenye ngo hari umukobwa akuze. Niyo yari publicité. Mugu no musi hari n'abatigera bakubura mu rugo n'umunsi umwe, yiyicarira kuri WhatsApp gusa, bindi ntumubaze, ubwo aguma anyonga intoki gusa. Mukubura mudakubura birabasha, mwicara mu mwavu ntatinya kuwicarako, apfe kubona yicaye ashobora kunyonga telefone gusa, nta kindi, bindi ntumubaze, nta gaciro ugira. Ega aba bahungu ntimubabone ngo murakundana baguma bigira, aracisha akacisho ati nukuri mana uzi umundi. Hari abo babona, ndakwinginze nyakuba uzi umundi, uzi umundi. Jewe ga data twibereyeho twihambira imirundi mana. Aha hari abo muri mwebwe atazi guteka, ako umukobwa atazi guteka atavyazi, no kwatsa imbabura atavyazi, intoki ziwe ziguma ari nkuru yoya, n'inzara ndende. Bahungu ukazona umukobwa w'inzara z'amagagwe ntugende ngo komasava, zijya ntizikora mu makara, zijya ntibazikoza mu makara. Bahungu ejo umukozi agiye uzumva kubwira ngo none papa mishe ngo tugenda ryari muri restaurant, none kuri stoke nta kiriyo,
ubiriye reka yagiye none wewe yagiye nta ndya zihari ntavyo nzi. Muri aba bagore mu gisagara hari ubutazi kwatsa imbabura atavyazi. None zirya nzara wubona yo zishira mu mufuko w'amakara zijya zo kwigwayo. Muja mu kabare tuje kurya brochette tuze turyama yagiye. Hanyuma nawe mubonye n'amagagwe bamumengana ibisiga hari ziba ndende cane ukibeta umuntu azitungako. Agaciro k'umukobwa ariha agaciro wenyene. Hamwe umuhungu aguserutse kavuga ngo voilà une femme qu'il faut, nguwo nyina w'abana banje, kuko arakubonye ko vy'ukuri uhanagura umwana neza, nta shisha ufise, umwambika bien, nta ngorane. Fise ikintu nabonye kirantangaza, carantangaza, je naratangaye kweli. Nguma mbaza abavyeyi mubigenza gute? Umuntu agafata umwana n'ukuboko kumwe akamufata akaboko pyu mu mugongo, ukuboko kumwe hari n'umucisha ugani iyo mbonya bigize mparaca nifata mu maso narakorotse ugamuntu umuvyeyi nta ngorane yifitiye pyu kandi ntamufata agaca yagumuka akabanza akajista neza ari nga muba mwashizemo sipago afatwa n'iki mu mutima uramwumva ko kandi ukumva ko atangora yego je uzumuntu utazoba umugavye. Imana ibaho umugisha mukomera amasha abakobwa n'abavyeyi murabo n'ukuri ico kintu je nama misi yose uriko arabigira nkigira nk'utamubona nkaraba mukamushize nkumva bica nifuka mu maso kandi ubona gatamba utuguru karaguye hasi umwana arapfuye mugabo ukabona ntangora ariko arazinga neza hanyuma Imana ibaho umugisha kuko yarabitojwe niko gaciro kiwe yumva binezererewe yabibayemo kuva kiri mutoyi cyane kuko hajya kuva ku bana b'imyaka 3 nibo bana batangura kwerekana agaciro kabo baca batangura kugabura ibikorwa. Abakobwa baca baja mu gikoni guteka, catangura kwegeranya utugopo, tangura kwegeranya udupapuro agaburira kw'abantu ntuzu bimubuze. Hari ubibona gaca bitera umugere hajya uramwishe ntazigera amenya guteka ubiteye umugere acarira kandi uramwishe vraiment ntazosubira kumenya guteka. Mureke acafuza imbuga reka bayicafuze bateke kuko ajya barateka bakarura rashiramo n'igitunguru hanyuma bakarurira n'abantu. Umuhungu nawe acafata ikintu cyose abonye agacashira ku mugozi agacatangura gukwega n'isahani aca kwega. Hajya mureke hajya n'imodoka bijya bintu ariko arapakiramo n'ibidandazwa n'abakiriya hajya ariko ararondera amahera yatanguye gupakira abantu mu modoka n'ibidandazwa hajya ariko arondera amahera kabona atangwe kwegeranya ibintu by'ibibaba bizinga ashira mu mufuka ajya n'amahera ubimwatse hajya ubakugize nabi. Mureke ahubwo bizi mugurire muhe n'ikindi kintu yokwega umushirire ko n'umugozi mwiza ugomba umushirire ko amapine ico kidazogikunda akwa kukiryamana
hajya ariko arondera amahera, kuko Imana yaturemye ifise uko yaturemye. Mukobwa nawe aca atangura kuja guteka. Ababo mu kizungu hari umukobwa ni muri babona ariko kinabiki, none azoca amenya guteka gute? Bariho babigira, ariko hari abandi hatabaho batobimwemerera ngo ni gisirimu. Uramubujije, urononye psikoloji yiwe, ntavyo azomenya. Mureke yegeranye ibikopo, mureke ateke, reka aje kukwiba amavuta akarange, ariko ariga guteka, yarabibonye uko mubigira. Umukobwa mwiza akura yegeranye na mu gikoni, yiga gucumba. Mureke umunsi umwe azobucumbe, apfuma bucumba nabi, gacumba acabuzana n'amafu kabutereka imbere yayo. Umupapa ati abapapa ni twebwe dukati ubugari ninde yacumze? Umuvyeyi ni wa mwana sawa, urazomwereka ukuntu akuramo neza ifu. Ari hirya yavyumvise, ejo aca ugenda hariko aracumba, uri umuvyeyi ugacumwereka aha urabona haracari ifu, urabona iyi fu twaguze irakanye, hari ukuntu yimenagura mu maboko mu kubushiramo. Hanyuma uriko uracumba, nzi gucumba gashima. Ndazi gucumba, urazi ukuntu gacumba. Harya ubugari ntiburyoha mu muhogo, buryoha mu minwe. Ubugari bwase mu minwe ntuburengeze, ariko ugakase kumva mu minwe ni keza, kamanuka neza, naho imboga zoba ari zisanzwe. Kweri niko biri, ubugari ubukase buryoshe mu minwe, ukibukata urumva ko by'ukuri kararengana. N'ubundi ukata ukavuga ati ubu bugari ntiburengana n'igikandi, ubu n'izi no bucisha. Ça va? Good. Abantu muzi gucumba ubugari mani ikintu giturana, biyemera gutya pana wewe mbanzi ico uvuze iba ari ikinyoma. Sawa murakoze. Aho ubundi munsi twagize igikorane c'ugwaruka bien, nzonoma twa genda guteka ubugari, tucumbira ubugari. Hari uwuzi gucumba budashuha, uramwereka uko abushuha. Sava. Kandi hajya muzomenye, hari igihe bwose budacumbwa kumwe, babanza gukuramwo ubw'abana bwa mutama bugacumbwa mu nyuma, sivyo bavyeyi? Bakagashiramwo akandi kantu kuko ari ubwa mutama. Ndabona muzonyigishiriza abana. Iyo muri abankaderere b'abana, muzopfume mutegura umunsi umwe ugura ibiro 2 vy'ifu, bigishe gucumba. Hajya ku rusengero si bibi, kayikoranya abakobwa bose n'abahuti ngo ndabigishe bana. Umwe kicumba kamuseriveya ati muzohore mucumba gucumbuko bw'ibigori ntibucumbwa cyo kimwe n'ubw'imyumbati. Kugira ngo umukobwa wawe agiye kubaka ati hagiye uhagurutse ati nukuri muhungu felicitation uraronse umugore. Hajya abavyeyi babivuze babazi ico bavuze, ntugira ngo bapfa kuvuga. Hari uwo batabivuga, bayinasenge hari uwo batavuga. Nijamba babatama bobo iyo duherekeje umuntu kabaye ikati tugende nyarutse ijambo gatevya n'ukuri bitononekarira. Ati yego urabona amazi yazindutse ageze kure, duheye amagaba atoya wongere musome teye tuzogaruka. Binako kubona n'indira heze ariya. Hari indirimbo yanezereye baririmbira abagize ubukwe,
vuga ngo muduteye iteka, ngo muteye iteka ishengero n'abavyeyi, mwarakoze kwihangana. Ndirimba abayizi, mwarakoze kwihangana. Iteka abavyeyi ishengero, mwarakoze. Ririmbe shiraho amajwi hejuru. Mwarakoze kwihangana. Ishengero muduteye iteka. Ijya ndirimbo iyo ndayumvise irandyohera, ndababwire mw'abantu, kuko ivyo wumva ngo bateye iteka ishengero, uri mwarimu canke pasiteri uherekeje umukobwa mu ishengero, urumva ko utewe iteka. Baguha agatebe keza, uharamuduha intebe nziza kwera imbere, kandi badushira imbere y'ishengero ryose. Tuzoraba uko waretse. Hajya niko baba tubwiye ati sawa icara habona mbere, mudushira ahantu habona, tuzoraba uko waretse. Munyuma rero duca tubaza ati mbega n'amahoro. Iyo tubonye umukwe wacu rero aje, yo arakuramutsa ati papa mwarimu mwarakoze cyane, mbega mubona mwana gute? Yo ni mwiza, ameze neza n'ukuri mwari, nta ngorane. Ariko yaje ngo amahoro mwari, ati n'amahoro bigenda neza. Ngwego mbega abandi gute? Ngo barakomeye, ariko muze muradusengera. Tangura ati mama yarabandanije kwa kundira ati sawa, reka tuzogutelefona tuganire. Karaba ariko yaje ati shikama mama. Umuvyeyi hari umukwe ashitse mw'irembo, umumama cahunga, nta yindi ni raporo mbazanira, bamwama yasaza nta kintu kimuza. Ariko iyo uzi umwana ameze neza, ubona ngo shikama mama mwarakoze, ameze neza, reka n'amahoro, turashima Imana. Cabumvira umuvyeyi ego ati burya ujya tangura kumutera udukuru duke, tuburyo ujya mwana naramugoranwe, hajya kabisa nanje kuba ntamufise byarangoye kumutanga. Nawe uri kurashima ati tujya ndamuzi, hajya yakuranye ibikorwa, ntaca azoza niyaronka akanyuza, njya ndamuzi ko akunda ibikorwa. Agaciro kuko bijya twavuze ko umukobwa ategerezwa kwirinda, akizigama, akazigama ubusugi bwiwe, niho hatekereye urukundo. Iyo utiyubaye ugasambuka, ugenda atagaciro. Nico gituma n'umukobwa yarehejwe n'abahungu benshi, yakundanye n'abahungu benshi. Muhungu uzogomba umureke, ukamenya ati yarakundanye na naka bamarana imyaka yaramureka, arakundana na naka bamarana imyaka myinshi aramureka, yakundanye n'undi aramarana igihe aramureka. Urareka kuko nawe nturutabo bandi. Bakobwa ukamenya tujya muhungu yarakunze umukobwa nakaramuheba, akunda n'uwundi araheba, akunda n'uwundi araheba, akaza ngo sava zo mugeti sanovata.
abana rero umukobwa atagira agaciro ibizokubwira batangura izina ryiwe kurifyonda bakaryonona. Yari Chantal ngo Shani, yari Mireye ngo Mimi, yari Joye ngo Gigi. Donke utuntu dutoyi kugira ngo bakuminimize bakwerekane ko ataco kimaze. Ka Mimi, ka Shishi, ka Shushu, ka Nyanya, Titi. Donke akantu ataco kamaze. Mimi, umugenda urutungura kamimi. Kumva umuntu atanguye izina ryawe kurifatira mu rwanka kandi ataco kamaze. None ntimutuze muratumenye wewe gaye ahagurutse wewe gaye ngo mbega ujya nawe aracara umukozi yewe gaye bahagurutse uririmbye ngo yewe gaye ujya n'umuririmbyi. Bemwe ngo Imana irihangana, Imana ibaha umugisha abantu. Amen. Mwigumye agaciro kandi hari canezereye rero. Mbega umuntu Satani yagiriye n'abagata agaciro biba bigishoboka ko akaronka? Birashoboka mu maraso ya Yesu. Ayo maraso wemeye ukayajamwo ukavuga ngo mbabarira Mana naracumuye, arakweza akagukura kw'imikoshi yo muri kahise, akongera kukugira useruka imbere y'Imana. Kandi Imana ikwemeza n'abantu. Niyakwemera izokwemeza n'abantu. Niyagukura ko agakengerwa abantu bose bazokuba. Imana ibaha umugisha. Reka tugarukirize ngaha, tuzogaruka muzonyibutsa twari tugeze. Tugomba dusenga Imana. Nine yumva ngo Mana ndakene kubuha agaciro kandi umbabarire, Satani yarangiriye nabi ndasamara, ariko guhera uno munsi Mana ngomba wongera usubize iteka Satani yanyambuye. Ngomba umfuke n'amaraso ya Kristo. Ayo maraso yongera akatwambika impuzu Satani yatwambuye, atwambika icubahiro Satani yatwambuye, tukongera kuboneka turabana b'Imana. Ninde yoza tukamusengera tukamusabira umwambaro mwiza w'amaraso ya Yesu? Kaze ntugire ubwoba.